Nonge kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abari kure n'abari hafi bakunzi b'urubuga rwa Vuga Yesu TV. N'ubu turakomeza kuganira ijambo ry'Imana, ijambo ry'ubushobozi, ijambo ridahinduka, ijambo rihindura ibihe, ijambo rihindura imitima. Niryo dukomeza kuganira ko ijambo rikomeza kuturemesha. Bene data, iri jambo ni ijambo Imana yaduteguriye kugira ngo dukomeze kuriganira ko no kuryumva kandi rikomeze kudufasha. Reka dusome muri kino gitabo cyandikiwe igitabo icete cya mbere cyandikiwe Abitesalonike. Turasoma duhereye ku murongo wa 16 mu gice cya gatanu. Igice cya gatanu umurongo wa 16, icete cyandikiwe Abitesalonike. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aravuga ngo munezerwe iminsi yose, musenge ubudasiba, mwame mukenguruka muri byose, kuko icyo ari cyo Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Ku murongo wa 19 haravuga ngo ntimukazimye mpwemu, Imana ishimwe. Hano turabona iri jambo Paulo yandikiye Abitesalonike. Ni ukuvuga ikicete cya Abitesalonike cyanditswe na Paulo. Paulo yanditse ibyete byinshi kandi Imana yaramukoresheje mu buryo budasanzwe. Hanyuma yandikira Abitesalonike. Umviriza, hariho ibanga ryinyegeje mu gushima. Hari ibanga ryinyegeje mu gushima. Niwo mutwe w'ijambo ngomba ko dufatanya cyangwa twiyumvira ko muri uyu mwanya. Tunezerwe ibihe byose, dusenge ubudasiba. Uyu ni Paulo yabwira abantu. Tunezerwe ibihe byose. Mbega birashoboka ko umuntu anezerwa ibihe byose? Umuntu adashojwe na mpwemu yera biragoye. Ariko hano Paulo yavuze iri jambo ryo kunezerwa ibihe byose, arifatiye kuri iri jambo ryo kwihangana. Ni ukuvuga ngo umuntu nayo bari mu bibazo agerageze kunezerwa. Cyane cyane muri uyu munezero Paulo yavuze ngo kunezerwa ibihe byose. Hanyuma ni ukuvuga ngo umunezero w'ibihe byose ubonekera mu gusenga. Iyo dusenga ubudasiba, iyo dusenga ubudahumeka, iyo dusenga ibihe byose, biradushoboza kunezerwa, tukarengera ibibazo turimo, tukarengera n'ingorane turimo. Ni ukuvuga ntibisobanurwa ngo iyo umuntu ari mu bibazo ntakwiye kunezerwa, kuko twebwe dufise umunezero uruta uw'abari muri iyi si, wari mu isi, kuko Yesu Kristo niwe munezero wacu. Natwe turi mu bibazo, dufise Yesu Kristo, icyo cyonyine kiraturemesha bigatuma tunezerwa. Abantu benshi barakunda kunezerwa no kwinezereza, ariko umunezero uhambaye, umunezero mukuru utangwa n'Imana. Niwo munezero ushitse. Umunezero utangwa n'Imana niwo munezero ushitse. Hari umunezero uva ku bintu umuntu atunze. Hari umunezero uva ku bantu. Iyo bari baragutwenza cyangwa kuganirira ibitwenza, umuntu ashobora kunezerwa kandi afise ibibazo. Ariko umunezero utangwa n'Imana niwo munezero uri hejuru ya byose. Umunezero uva ku byo umuntu atunze ni umunezero w'akanya gato. Iyo bibuze, iyo biheze, wa munezero urahera. Wa munezero urahera bya bintu kuko biba byaheze. Abantu barashobora kuguhemukira, ibyo utunze birashobora kuguherako, ariko Imana ntihemuka. Imana no mwizigirwa. Komeza kuyizera, komeza kuyikunda, komeza kubana nayo, komeza kugendana nayo, kuko
niyo munezero wacu. Yesu Kristo niwe munezero wacu. Mpwemu Yera niwe munezero twahawe. Ni ukuvuga niwe munezero iyo turi mu bushobozi bwa Mpwemu Yera. Bigumye byoroshe turanezerwa. Niko Pawulo yandikira Abanyefeso, yandikira Abitesalonike ababwira ati munezerwe. Ariko nitwasenga ubudasiba tuzoronka intsinzi iva mu gusenga. Bigumye byoroshe tuzonesha. Bigumye byoroshe nitwakomeza gusenga turonse intsinzi tuzokwambikwa umunezero udasanzwe, umunezero uva kuri Kristo. Ariko kandi urashobora gusenga ukumva ariko kandi urashobora gusenga ukumva atagihindutse. Ni ukuvuga ngo Imana igusaba kuguma mu kwizera. Ni ukuvuga ngo iyo dusenge twizeye, dusenge duhagaze mu kwizera. Ni ukuvuga ngo ukwizera kurema ibitariho bikabaho. Ukwizera ni ukuvuga ngo guhamagara ibitariho bikabaho. Duhagarare mu kwizera rero. Iyo dusenge twizeye. Ugusenga kwawe uvuge uti ndagushima Mana, ibi byabaye ubizi. Ni ukuvuga ngo ugushima, iyo usenga hanyuma ugashima, Imana ni ukuvuga iranezerwa. Imana iranezerezwa n'abantu bashima, bazi ibanga ryo gushima. Ni ukuvuga ngo mu gushima harimo ibanga ridasanzwe. Nawe utarishurwa, wahagaze mu kwizera, wamaze gusenga, vuga uti Mana ndagushima ko wumvise ugusenga kwanje. Ndagushima ko ibi byabaye ubizi. Nta na kimwe gishobora gushika ku mwana w'umuntu Imana itakizi. Kuko ugushima ni igikorwa gikomeye. Ugushima, ishimwe ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa gikomeye. Tunezerwe ubudasiba kugira ngo Imana yame igenda itugirira neza. Igituma tunezerwa si uko twasenze tukishurwa. Tunezerwa nuko Yesu Kristo yakoreye ibitangaza, yadukoreye ibitangaza. Tunezezwa nuko Yesu Kristo yadukoreye ibitangaza. Tunezezwa nuko Yesu Kristo yatwumvise. Ni ukuvuga hari igitangaza gikuru Yesu Kristo yakoze. Ni ukuvuga ngo yemeye kwikorera imitwaro yacu yose, ayikorera ijana ku musaraba. Nicyo cyatumye avugira ijambo ngo yemwe abarushe n'abananiwe nimuze kuri jewe ndabaruhura, kuko Yesu Kristo yaremeye kwikorera imitwaro yawe n'iyanje. Ni ukuvuga rero iyo tuzanye imitwaro yacu tukayizanya kuri Kristo Yesu Kristo aratwishura, hanyuma tukanezerezwa nuko yishyuye imitwaro yacu. Dutangura kwishurwa mu kwizera. Imana ishimwe. Nagomba ndakuremesha. Birashoboka ko warasenze ukamengo Imana ntiyumva. Birashoboka ko warasenze kandi wasenze igihe kirekire, imitwaro yawe ntiyishurwe, nturabona inyishu. Ariko ndakuremesheje, itegure uhagarare mu kwizera. Duza ukwizera kwawe. Imana yarumvise, igiye kugutabara, igiye kwishura imitwaro yawe. Ongera ugaruke gukwizera gutangwa na Yesu Kristo. Ongera ugaruke gukwizera kuri muri Yesu Kristo, hanyuma uzobona Imana yishura imitwaro yawe. Imana iguhezagire. Reka dusenge. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe Imana yacu. Turagushimiye kuri Imana yishura. Turagushimiye kuri Imana ikora ibitangaza. Turagushimiye kuri Imana yumva.
Data duza ukwizera k'umwe wese ariko aragukurikirana. Mwami Yesu, hari ukwizera kwagabanuwe n'ibigeragezo, hari ukwizera kwagabanuwe nuko wasenze baduganya imitwaro yabo bakabona ntibishuwe, bakabona inyishu itarashika, ariko ongera ubibutse ubabwire ko inyishu yabo iri hafi. Ni ukuvuga ngo inyishu iri hafi bivanye n'ukwizera kwawe. Mana, kora ibitangaza, ukora ibitangaza abakwizeye bose, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo, amen.